only football can make you feel like this. Absolutely incredible.
Tukanisema
igikombe cya Primus League kigira gatatu 2018 2021 umugwi waduze mu cyicaro cya mbere muri 2012 ukaba ugeze ku bikombe kino kinyobwa Primus mubona arico tubona hano ku mpande z'ikibuga ngira ngo rero Brarudi no kwishimira cyane ngira ngo ejo canke ejo bazokongereza urutoke. Amahoro neza murakomeye yego turashima Imana bwa mbere na mbere ndabishimira Imana yo mwijuru kuko ariyo yatumye byose bikunda. Bwa kabiri ndanezerewe cyane kuko ni igikorwa kitoroshe gerageje kuraba kuva mu ntango za championnat kugeza uyu munsi tukaba dushoboye gutakana igikombe by'ukuri nivyo gushimira Imana cyane ndagerewe cyane. Ngo cyo navuga cya mbere mu nkino cya mbere ni imyiteguro myiza naragiye nganda ndategura urukino ndaba concentré hama ndashobora kurukina neza nko mwabibonye by'ukuri navuga yuko n'urukino nari nateguye que ça soit mentalement que ça soit au point de vue des entraînements nagerageje gukora kugira ngo nshobore gukina urukino rwiza none Imana yamfashije byagenze neza. Go je navuga yuko nta equipe nyinshi noba naraciyemwo naciye mu migwi yo muri 3e division ngaho Ngozi mu nyuma candugira mu mugwi wa Ngozi City hama bimaze guherera ngaho cyane niho naciye mboneka kuri performance nziza hama cyashobora kuba kuza muri message Ngozi. Ego icyo macho yose ndashima ariko gusa jewe cyari kindagishinga nuko noshobora kuronsa igikombe umugwi wanje message Ngozi tukashobora gushika kuri objectif twari twarihaye bisigaye byose no kubishimira Imana gusa. Ego cyane turizeye cyane ho mugerageje kuraba na performance y'abakinyi novuga yuko tugiye kwitegura kugira ngo tuze dushobore guserukira igihugu tumeze neza kugira ngo tugende tuduze ibendera ryacu mu makungu. Ego ivyo novuga yuko ari ku burongozi bwa message kumbure burabona canke se mubamenyereza bakabona aho ikibanza giharamwe umukinyi kumbure ntitwoguma guca bazokongezamwe izindi nguvu kugira ngo tuzoshobore guhagarara neza mu nkino mpuzamakungu. Turabashimiye kanya muduhaye. Ego namwe murakoze cyane. Gushika no ku munota wa nyuma ntitwigeze ducika intege ndashimira abakinyi banje ingene bashoboye kwitanga kuri runo rukini mu bintu bitari byoroshye gutwara championnat novuga yuko ndabashimiye ingene bashoboye kwitanga tubashobora gutwara igikombe novuga yuko abantu benshi batari bavyiteze. Championnat zibiri zikurikiranya tuvuga yuko ari novuga ngo experience usubya abandi canke ni championnat koroheye kuri zo zibiri. Ni wovuga yuko championnat yari yoroshe uraje championnat ingene twatanguye championnat ingene yagiye irarangira warabona asigaye journée zitatu ntiyari bwamenyekanye umuntu azotwara igikombe warabona yuko turushana inota rimwe amanota abiri urabona gutwara igikombe gushika kuri journée ya mbere yerekana ya nyuma yerekana yuko ari championnat itari yoroshe cyane mwarabonye nka championnat iheze yari twe na Musongati ariko novuga yuko iyi championnat kuva ndumukoca ari championnat ya mbere yarigoye cyane kuva nangura gutoza. Tukushimira cyane. Murakoze cyane. Kocha, ni mechi itakuwa Mercredi na ni muda mdogo. Ikuwa ni kuongea na wachezaji wajua wawe tayari hiyo mechi ya Mercredi. Asante kocha. Ani wabonyesha mpira mwiza no musima.
gukina hose haba hano canke